Ico twungutse, ico je nungutse nk'umwanditsi, nungutse ubwa mbere kubanza kumenya uko abandi babikora experience, ndasubira ndunguka kumenya ikintu twari dukwiye gutira ko attention twebwe nk'abamenyesha makuru canke abantu bandika inkuru zishikira abantu benshi kubijanye rero no kukijanye n'amadeni n'iterambere. Twize je narashoboye gutahura ko hari ubundi buryo dushobora gukoramo kugira ngo dushikirize abo twandikira abarundi mu karere k'iwacu bashobore kumenya uko ibintu bihagaze, n'indongozi zacu abafata ingingo bamenye ibisata bikenewe cyane kandi bigira ico bifashije mu iterambere ry'igihugu, ntitwame turi hahandi. Rero karakaryo keza kuri twebwe ko gushobora kwiga ubwo buryo abandi bakoresha twengera twoba tutarafata, hamwe no kuyaga nuko nabo bakora bivanye n'ibihe baba bayemwo, kuko murabizi ibihe si bimwe. Hari aho usanga bateye imbere cyane mu vyo kwidegemvya, mu bintu vyo kumenyesha amakuru. Karakaryo kuguhana ivyo vyiyumvira. Ico je nungutse ubwa mbere hari uko ibintu bijanye n'ivy'ubutunzi abamenyesha amakuru mbetse n'abandisi mu Burundi badakunze kubiha agaciro kanini, ariko bivana nuko babura amadone ibiharuro ari navyo bikomeza inkuru tuba dutanga, hakongera hakaba kandi nuko abarundi ivyo bintu batarabikunda cyane ngo babimenyere. Rero ico nungutse ko ubwa mbere twabonye ko ari gisata nkenegwa twari dukwiye gukora nk'ibinyamakuru canke abantu bashikiriza amakuru, kandi twarongeye turabona n'uburyo ahandi bikorwa ngira bizotuma bifasha twebwe natwe dukorera ino ngo tumenye uko dushobora korienta inkuru natwe dutanga canke ivyiyumviro dushikiriza abandi nk'abantu batanga ivyiyumviro ku kibano. Ico munyitega ko nuko nahora nandika cyane kuri societe na politique rimwe rimwe, nibaza ko igisata c'ubutunzi kizoba kirimo kandi bizobangira akamaro kuri jewe ko nize vyinshi.